amagi y'insazi tudandaza kwigarama. Igarama. Yego. Kujya kwinzahabu nyene igarama. Kujya kwinzahabu. Yego. Igarama rimwe nanga. Igarama rimwe n'ibihumbi 200. Ibihumbi 200. Umva ibihumbi 100. Mwavyumvise. Ngo ibihumbi 200. Utwimisi 5 tudandaza ku munzani. Ku munzani. Tudandaza ku kilo. Yego. Ikilo n'ibihumbi 80. Ikilo. None tubaheramwo muri make kuko abari ensemble y'amagarama menshi. Yego. Na cane ko tuba tukiri duto cane ntituba turiko turapeza. Tupima abari tukivonye. Turabaye mwiriwe cyangwa namusibanye na humwe saheriye kuri channel yacu no channel yanyu Marius Sport. Nkuko twama tukora rero. Uno musi tugiye kwiga. Tugiye kumenya ibintu bikomeye cyane. Ibintu twahora twibaza yuko ari ibintu bisanzwe. Twagendeye wa mworozi w'amasazi atwiganire amafaranga aronka muri burya bworozi, atwiganire amafaranga akurayo, atwiganire ukuntu yinjiza amafaranga n'amafaranga. Turaza gutahura, turaza kumigwa. Twagiye tumurabe, twagiye. Ariko icyo tugusavye, ufyonda wanditse sabone subscribe, uwafyonda ni mutarafyonda, hama na like, hama twige ibintu byinshi bitandukanye. Nico tubasavye gusa, twagiye. Deni, gute? Namahoro. Meze neza? Yego. Amakuru yawe? Namahoro. Twabonye uri kuragaburira? Yego. Uno musi rero, nakene kituzanye. Tuje, utwiganire. Ukuntu buno bworozi, ukuntu buronkamo amafaranga. Turabona hano kurabyaza mu musaruro ugabura zino nkoko. Ariko uno musi, tuje, utwiganire neza. Ukuntu uronka amafaranga. Tumaze gukora ibiganiro byinshi, ariko hari abantu n'ubonye bataratahura na kimwe. Hari abantu n'ubu bataratahura bavuga ati ubworozi bw'amasazi bumaze buviza akamaro ka, ariko uno muzi tugiye kwiga. Namubazaniye ngo woye atubwire ukuntu aronka amafaranga muri buno bworozi bw'amasazi. Twiganire rero. Buno bworozi bw'amasazi warabutanguye kandi uriko urabwigisha abantu batandukanye. Hari abariko barabutahura, hari n'abandi batabutahura. Mbega hari abantu bahora babaza ibibazo ati mbe buno bworozi ubukuramo amafaranga gute buno bworozi buguha amafaranga, ubigenza gute mu gihe utaburi kurabugaburira, utaburi kurabukoresha uri kuragaburira ibitungwa vyawe. Buno bworozi ubugenza gute kugira ngo uronka amafaranga? Umbwire bari abantu bariko baradukurikirana. Cameraman egera. Ego, murakoze cyane. Ego. Ubworozi ndaburonkamo amafaranga mu mice ibiri. Yego. Ku bakiriya no korora ibyacu nyene. Ivyanyu nyene. Ego. Nk'amafi n'inkoko byose turavyoroye. Meme n'ingurube turazoroye. Urumva abakiriya bataje, inkoko tuba turiko turagaburira. Kandi hose inkoko mu gihe gitoyi ikuriramwo kubera ubu bworozi, niyo nyungu nayo nyene turonka. Tukiri ngaho onye, izi nkoko twazibonye, izi nkoko zimaze amezi angahe? Izi nkoko ubona zimaze ukwezi kumwe. Zikaba zinganye uku onye. Twabonye aho twazirekura, aho mwazirekura zahisiye nyene zirukangaho muhora muzigaburirira, kubera zirazi yuko ari ibintu biryoshye cyane. Ikindi naco udusobanure neza ngaho onye mugurisha ku bakiriya, muradusobanuye neza ko turahigarukako, turabuvyaza mu misaro mu buryo bubiri. Turabukoresha mu kugaburira ibitungwa vyacu, inkoko, amafi, ingurube. Ariko udusobanure neza kugurisha, nimba jewe ntoro ivyo bitungwa, ni gute nzoronka amafaranga? Mbe nzoyaronka mu mici ngahe muri ayo mafaranga? Igihe utoroye ibitungwa, woroye izo sazi zonyene. Izo sazi zonyene abakiriya baraza kuko aha mu gihugu n'abantu benshi cyane baborozi b'amafi, inkoko, ingurube n'ibindi. Hakaba hariho n'ibice byinshi kwijana abarimyi. Urumva ku mpande zose bakenera wa mwabo. Ku bworozi baragira, ku burimyi hose turakira. Na cyane ko umwavu uva mu bworozi ari umwavu mwiza cyane. Murakoze cyane. Mwumvise abuvyaza mu misaruro mu mice ibiri, ariko
babwira turacamwa ibibazo byinshi vya bibazo byose muhora mwibaza vya bindi byose muravuga mbega bimeze gute mbega buno bworozi je ndabutanguye ntoro ibindi bitungwa nzobuvyaza musaruro gute nico kintu ugiye gutahura no munsi ugiye gutahura kabisa ugiye gutahura yatubwiye mbega muravuze yuko haraza umuntu akeneye kugura imbuto kuri mwebwe imbuto rero jewe nta nkoko noroye nta mafi noroye kandi sindima nkeneye korora isazi rero imbuto nzozigurisha gute atari banga rero tugere hano uze kutubwira amafaranga uriko uragurisha imbuto nimba imbuto zigurwa mu mice itandukanye udusobanurira kuko benshi baratubwira ati mbega amasazi agurwa gute isazi nigurwa gute isazi nigurwa gute rero bidusobanurira ego murakoze cyane ego imbuto ziri ubwoko butatu ego ni butatu ni bune kuko iyo ushaka imbuto cyangwa ushaka kugurisha imbuto hariho amagi y'amasazi ego hariho udusmall larve tutwita udusmall larve kuko ubushakashatsi buracakogwa izina ryabwo ntirasohoka ariko vuba cyane izina ry'ubu bworozi rirasohoka kuko muri zabu nico bikorwa barimo amagi hariho amagi hamwe n'ayo magi nyene nayo magi aba amaze iminsi 5 urumva aba yamaze kuvuka tuba ari utunyo duto cyane hakaba hariho na fresh larve fresh larve ni urunyo ruba rukwije nk'iminsi 20 urumva ofise kurugaburira inkoko canke tukagumisha canke tukagaburira amafi umva dushaka dukuramo ingaburo canke tugakuramo nyene ya mbuto iya kane nayo ni pipe ni ryarige nyene riri kuri stade ya nyuma kuko ruba rigwa runyo rwakuze rumaze no kwirabura kandi rumaze kwirabura rwadadaraye abatabizi bibaza ko ruba rwapfuye ariko ruba rukomeye aho ruba rwimirije kuvamo rwa rusazi rero urusazi ntiturugurisha tugurisha amagi n'utwo dusmall larve hamwe na fresh larve niyo pipe umva isazi guruka ntibagurisha isazi guruka ntibayigurisha isazi guruka novuga ko tuza kuyigurisha igihe ipfuye harimo calcium hariho ico twita kokiye ni rujya runyo igiposhete cagwo haba havuyemo isazi rero hamaze kuvamo isazi numva kiya kizu cayo kigumaho isazi yagurutse rero isazi irapfa cari ko kiri ngaho isazi imara iminsi 8 maze iminsi 8 ipfuye duca tuvyegeranya byose tukabishiraho byagenewe tugaca tubitegura kuko harimo calcium sinoja kugura amagufa ku masoko ndiko ndakoresha ubu bworozi uriko bakoresha ubu bworozi aratuyagiye bamwe bahora bavuga ati isazi mwigurwa ngaho isazi guruka mwumvise mwabantu isazi guruka iyo bitwa adult fries ntabwo tuyidandaza ntabwo bayidandaza hano oya hakadandazwa amagi hakadandazwa udusmall larve hakadandazwa amafresh larve hakadandazwa aradusobanuriye ati hagugwa iki hagugwa tugurisha amagi tugurisha udusmall larve tw'imisi 5 tugurisha amafresh larve turagurisha n'amapipe amasazi ntitugurisha tukiringa hanya uno munsi dushaka babitahure bino vya buno bworozi bw'amasazi mbega amafaranga mwavuze imice mugurisha igarama rigurwa ngahe fresh utwimisi 5 du fresh larve twimisi 5 tugurwa ngahe ama fresh larve y'imisi 20 agurwa ngahe amapipe agurwa ngahe mugurisha ku biro mugurisha ku mituri bigenda gute ego murakoze amagi y'insazi tudanaza ku igarama ego kujya kwinzahabu nyene igarama kujya kwinzahabu
Yego. Igarama rimwe nangahe? Igarama rimwe n'ibihumbi 20. Ibihumbi 20. Umva ibihumbi 20. Mwavyumvise ngo ibihumbi 20. Igarama rimwe. Igarama murazigenera igarama rimwe. Okay, tukiri ngaha anya. Mwimbura amagarama ngahe? Iyo umwimbu wagenze neza. Nko mu kwezi. Iyo umwimbu wagenze neza mu kwezi cyane cyane ubumuci. Ubumuci twimbuye amagi ari hagati y'ikiro n'inusu n'ibiro 2. Kilo n'inusu n'ibiro 2. Yego. Ari hagati y'ikiro n'inusu n'ibiro 2. Muri uku kwezi cyane muci? Mu kwezi guhera mu kwindwi kugera ino saha turimo. Wari tariki imwe y'ukwindwi. Kugera no tariki turi kuno munsi. Ikiro n'inusu. Ikiro n'inusu. Kugera ku biro 2. Turavye mu ikaye ndazi ko twaca turonka umuco. Ngo ikiro n'inusu gutyo kugwiza ibihumbi 20. Mwavyumvise? Mwumvise amafaranga birimwo? Okay. Utwimisi 5 natwo. Utwimisi 5 tudanaza ku munzani. Ku munzani. Tudanaza ku kiro. Yego. Ikiro ni ibihumbi 80. Ikiro. None tubaheramwo muri make kuko abari ensemble y'amagarama menshi. Yego. Na cyane ko tuba tukiri duto cyane ntituba turiko turapeza. Tupima abari dutonya. Yego. None nk'ico kiro cyo twimisi 5 twavuye mu magarama ngahe? Ico kiro gishobora kuba cyavuye mu magarama ari hagati ya 25 na 30. Yego. Yego. Wow. Twavyumvise tukiri ngaho rero. Izi misi 20 nazo. Izi misi 20 nazone tudanaza ku kiro. Ikiro kimwe ni 50. 50. Kugiye korora. Yego. Okay, aho tuko tuvuga ku mbuto. Turaza kuza kuntuzenye ku bagiye kugaburira. Yego. Kuntuzenye naho ku mapipe nayo. Amapipe ikiro ni 100. Tudanaza ku kiro ni 100. Ibihumbi 100. Yego. Twavyumvise. Hama ngo abamiliyoneri bahabaye ryari mu masazi. Ya masazi twirwa dukengera. Ya masazi twirirwa tuvuga amajambo menshi kubera y'amasazi. Mwavyumvise amafaranga turonka. Amafaranga uno mworozi aronka muri ano masazi. Twayumvise? Twagiye rero. Mbega ngaho onye. Turagurishije ku mbuto. Zasazi zimaze gupfa. Zozo. Bena ya makukiye. Ikiro dushobora kugigurisha mwatubwiye yuko kirimwo calcium. Yego cyane. Yego. Ano masazi avana nano makukiye. Urumva byose byapfuye. Yego. Ikiro n'amahera 1000. Amahera 1000. Yego. Wow. Kandi tukiri ngaho naho. Buno bworozi bw'ano masazi. Abantu benshi babukora cyane dusigurirwa kugira tubukore bushobore kudusahiriza mu kugaburira ibitungwa vyacu. Twavyumvise imbuto zirazimvye. Ari jewe ngiye kugaburira naho. Bimeze gute? Yego. Ugiye kugaburira tuguha fresh yarve. Yego. Gwaro nyo gw'iminsi 20. Yego. Nigo tuguha. Yego. Rero ururunyo rw'iminsi 20 ni 5500. 5500. Yego ikiro. Yego. 5500 ariko turuguha gwisha. Yego. Ntaheza ngo ndazigure hamanje kugira imbuto. Nyene abo benshi barabigira tukabaha ngo bagiye kugaburira bagiye kuvyorora bigaca bibananiye bakarinda kudutuma ko ngo tugende tubadepane batigeze badushorera imbuto. Umva bisigura baba batinye yabe. Rero duca duhitamo kugira iki utubwije ukuri ukatubwira ko ugiye kugaburira turabikwicira. Yego. Hama ukagenda kugaburira. Aje kababwiza ukuri ati naho jewe shaka izo kuja korora ariko nta bumenyi ifise. Murashobora nyene kumucishirizamwo. Ego cyane. Yego. Ugiye korora urabisaba kuko formation ni 100. Formation ni 100 duca tuguhana n'igitabo. Turafise
igitabo casohowe kiri mu Kirundi ariko no mu Gifaransa ho kironka no mu Congereza ho byose ubuhinga bwaraje yego rero tugwaye ico gitabo niyo formation n'ibihumbi 100 wow igitabo ukiguze conyene kiba kizinge cyane ni nkuko igitabo ari conyene nangaho igitabo ari conyene n'ibihumbi 50 ariko utanze ibihumbi 100 tugwa formation n'ico gitabo yego wow ni ibintu bimeze neza mwavyumvise imbuto ikiro ni ibihumbi 50 cha fresh yaro bizimisi 30 ariko ugiye kugaburira izo kugaburira ni ibihumbi 5,500 mwumvise ako kantu okay tubandanye tugira ingaho rero ego ntabaciriyemo turagurisha ni na fresh yaro yumishije iri seshe shobora kuza kuvanga n'ibindi bifungurwa neza cyane iyo nayigurwa ngahe muri ino minsi ikiro ni 15 ni 15 yego none ko numva bizimvye gose ni kubera ico kiro haba harimo ibiro 3 vya mbesi za fresh yaro z'imisi 200 yego numva turavyumisha bikuma hamwe uwo vunguruku agakoroka gafu yego tukiri ngaha hari umworozi acavuga ati none yuko ivyo zo kugabura bizimvye cyane birarusha amafaranga zandagara zasoya tuza kugira ngo bizisubirire ariko ikintu wababwira kandi natwe dusanzwe tuzi nuko buno bworozi uri kurabugaba ibitungwa nk'izo ugiye kugaburira baguhana fromire nimba bitarahinduka kubo twaheruka twabona yuko mubana na fromire si ivyo gusa ucugenda kugaburira baraguha fromire kugira ngo ca kiro kimwe ugira ivyo uza kuvanga n'ibindi bifungurwa ntushobora kubigabura vyonyene ugasanga uri kuragabura ibintu vyinshi cyane wavanze na yangaburo mwakura mu masazi ego cyane turabafasha cyane kumeranja na cyane ko ubu bworozi ushiramwo ubuhinga bwinshi igihe woroye inkoko zita hariho ibiro canke amagarama inkoko ita iza kurya hariho ibiro canke amagarama inkoko z'inyama zigaburirwa kuko inkoko z'inyama ntituzigaburira kimwe n'izita kuko bica bivyibuha cyane bivyibushe cyane ntishobora kubandanya ikigira ibigrese byinshi mu mubiri bikarangira inkoko idataye canke nubwo itaye ugaca usanga yakomeretse yasohoye reka tuvuge mu kibuno c'inkoko casohoye kubera ari bigrese neza cyane baguhana fromire yo kugaburira yo gukoresha uri kuragaburira ibitungwa vyawe kugira ngo ntuhavuziha proteine nyinshi cyane zirenze kugira ngo ibintu bigende neza mwavyumvise uziguze ntugenda ugaburira uko nyene baguhana fromire kuko bisigura yuko muri no ngaburo iva muri buno bworozi harimo proteine nyinshi cyane rero birasabwa yuko haba n'izindi fungurwa uvanga mbega tukiri ngahanye jewe ndi umworozi w'inkoko naje kugurira navuze ati ndaze kugura ndazigaburire amasazi ama fresh yaro zino nkoko zanje nibihe bintu mba nikingiye kuza kugura bindi ku isoko mbe ni hehe nzomenya ati nakoresheje passe nkenye cyangwa amafaranga makenya kubera nagiye kugura ibiyinye ha mubwozi bwanje butera imbere nigiki nzoba nikingiye ubwa mbere ubu bworozi bufise proteine iri mu ndagara no muri soja igihe uri kurakoresha ubu bworozi soja ntuja kuyigura ntuja kuyigura na cane urabona tugiye muri formule y'inkoko soja aba ari nkeya nubwo woyigura nta ngorane ariko proteine iri mu ndagara na soja irimo ngaha mwino ngaburo yacu twebwe tworoye niyo mpamvu zino nkoko zingana uko ndabiramwe abantu ndabiriye inkoko y'ukwezi kumwe cameraman mwayibonye ndabiriye inkoko y'ukwezi kumwe ndabira
inkoko y'ukwezi kumwe kubera iki bayihereza bwa bworozi bw'amasazi ndabira inkoko ingene ingana y'ukwezi kumwe ndabira be ntaguciriyemo iyi ni kroira cyangwa ni saso ni kroira y'ukwezi kumwe haro mu mezi abiri zo bingana gute ndabira irapima hagufi ikiro kiri mu gukwira ego hagufi ikiro kiri mu gukwira kubera iki bwa bworozi bw'amasazi bufise akamaro kaniniya kuri buno bworozi z'amezi abiri ngizijya ego mwazibonye iz'amezi abiri ngizijya iz'amezi abiri ngizo nubwo twozegera ni sawa hose aratubwiye yuko uje kugura ibifungurwa hano baca baguhana fromire kugira ngo ibitungwa vyawe bibifungure neza bivyihereze neza hama bimere neza twavyumvise ariko hanini nico twariko turigirako twashaka kumenya n'amafaranga uno musore akura muri buno bworozi mbe yaje uracari umusore ego aracari umusore ndacari umuterambere ego twavyumvise ya mafaranga aronka ngo igarama rimwe 220 mbe tukiri ngaho onye ntibizoshika bikaduka cyangwa bigatibuka turiko turaraba muri bihugu duturanye yego akarero nko muri Uganda yego no muri Kenya yego biguma biduga nk'ubu muri Uganda igarama rimwe n'ibihumbi 15 by'amashiringi igarama rimwe ry'amagi y'isazi n'ibihumbi 15 by'amashiringi rero turiko tuyashize mu marundi numva aza kugwa mu 30 na yego anarenga kuko ibihumbi 10 niba ntibeshe ibihumbi 10 ubu ni muri 24 25 mire y'amarundi rero natwebwe turaraba amahera yacu aguma aja hasi rero nubwo aguma aja hasi ibintu bibandanya bizimba ubu bworozi bukenera gufungura nabwo rero ntikizobuza ko tuduza igihe twabonye ko bikenewe yego ariko mwaka kanya igarama rimwe n'ibihumbi 20. Murakoze cyane turangiza rero nakaye kamuwotera abazokurikirana ino video abo interese ariko hariho uze no guhumuriza hari abaza gutinya ati mbutira zimbye twari twifuza kuzobitangura ariko ego cyane akamu batera no batera abantu baza kuryohererwa ubworozi ni muze tubworoze kuko niba imbuto izimvye ugura imbuto nkeya mu kwezi kumwe uzosanga yimultiplier inshuro nyinshi kuko ubu bworozi bugwira n'ingoga uguze nk'igarama rimwe ry'amagi igarama rimwe ry'amagi riza kuduha ibiro 3 biri hagati ya 3 na 3.5 igarama rimwe biri hagati ibiro 3 na 3.5 bya fresh larve bisigura buno bworozi bugwira n'ingoga rero uguze ikiro kimwe ca fresh larve ikiro kimwe kirashobora kuguha amagarama 200 kuduga y'amagi tugize kuri small larve kare nari nababwiye yuko tuba tubahereyemo 80 ikiro aba ari ensemble y'amagarama menshi rero ugiye ura multiplier izo small larve usanga harimo ibiro 100 ibiro 100 rero ntimutinye ngo nuko mwumva ngo birazimvye ahubwo kuko bigwira n'ingoga kuko niyo utaronse abakiriya baza gutwara kwayo magi tworoye inkoko tworoye amafi tworoye ingurube ibitungwa byacu navyo birakenera kandi bisigura yuko uri kurakora buno bworozi ucivuga ati ngire norore inkoko norore amafi norore ntuzenye norore ingurube utusanga ubworozi uriko buragusahiriza cyane gose kuko singenda kugura izo ndaga kuko iyo tugize formule tugaca dusanga muri formule hajamwo ibiro 10 by'indagara ivyo tuba tubikuyemo tugaca dukoresha ino ubu bworozi isanye nuko nyene
soya hagiyemo nk'ibiro 2 dushobora kuyigumizamo canke nayo nyene tukayikuramo urumva n'amahoro menshi calcium nayo urumva ko ari zakokiye nyene biba biri ngaho na cane cane ko ku masoko rimwe na rimwe usanga amagufa ari pirate yego turabashimiye natwe cyane nakindi catuzanye hano icatuzanye hano twari tuje kuba higira tubabwire neza amafaranga ariko arinjiza ubu apana mu mwaka uza ashobora kurenga ajyanye cyangwa ashobora kugabanuka ariko azogabanuka mu gihe abantu bavyijukiye urahawe ikaze rero wifuza mutangura buno bworozi murashobora kumufasha ego cyane turashobora kumufasha tukatanga formation ubumenyi tugatanga n'imbuto ego murakoze cyane karibu wige twebwe turashikanye twabavomeye nta kindi cyatuzanye hano atari kubatohoreza bya bibazo mwari mufise igihe ku bworozi bw'amasazi nta kindi tubasezerere rero tubashimira mwakoze cyane naho ubugaruka